N'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, bari ngaha mu bihugu vyacu vyo ku mugabane wa Afrika, muri South Africa, Zambia, Kenya, Uganda. Mwese mudukurikirana muherereye ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu burengero muri Congo, mu buseruko muri Tanzania, no mu buraruko mu Rwanda. Abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone. Hamura ujya ngaha iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugera kaho uzoba uherereye hose ku isi. Amakuru agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya kuyangara. Amazirantoke yaraye asizwe ku ngoro y'umugambwe Sahwanya Forodebu. Ivyo biraboneka ko rero Leonce Ngendakumana asanzwe atwara uyu mugambwe wa Sahwanya Forodebu, biboneka ko bariko baramutoteza nk'uko batanguye batoteza Agathon Rwasa mu mugambwe CNL. Umugambwe CNL barashatse kuwaka Agathon Rwasa bamwigizayo kugira ngo atazohava aja mu matora mu mwaka w'2025 no mu mwaka w'2027 aho tuzoba dutora umukuru w'igihugu c'u Burundi. Umugambwe wose rero bariko barabona ko ushobora gufasha Agathon Rwasa, bariko barawugira amajanja. Ivyahora bikogwa ku mugambwe CNL aho bahora basiga amazirantoki ku ngoro z'imigambwe wa CNL, izindi bakabomora, izindi bakiba ibikoresho vyari bigiye vyubatse izo ngoro z'umugambwe CNL. Kuri ubu ngubu imbonerakure zatanguye kongera gusubira gutoteza imigambwe itavuga kumwe n'ubutegetsi, cane cane umugambwe babona ko Agathon Rwasa ashobora kujamwo kugira ngo azobashe guhigana, mbere kandi n'inyankamugayo zimukunda zizomukurikireyo. Umugambwe CNL baramuwumwatsi bawuha ibifyoti. Igifyoti ca mbere bawuhaye ni Nestor Girukishaka. Ikindi gifyoti cagambanye bikomeye cane ni umushingamateka Leopold Hakizimana. Leopold Hakizimana yarazi ko ari we azohabwa ikibanza co guserukira umugambwe CNL, ariko yaratunguwe cane naho ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano buyobowe canke butwawe n'umushikiranganji Martine Ninteretse baciye bahindura ivyo bari bumvikanye n'uyu Leopold Hakizimana hamwe na Colonel Reveriyano Ndikuriyo, umukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Mu guhindura ivyo bari bagenye uko bari bumvikanye bazogabana ivyo bibanza, Leopold Hakizimana yarazi ko ari we azotwara umugambwe, ariko atungurwa nuko bawuhaye Nestor Girukishaka. Nestor Girukishaka kandi uyu nguyu ava hamwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mu ntara ya Gitega, komine Giheta, aho niho bakomoka. Baciye bawumuha rero kugira ngo muri CNL bazoje barakoramwo ivyo bipfuza mbere n'igihe babishakira. Leopold Hakizimana babonye ko nibamuha umugambwe yashobora nawe kuzogumuka akazoja abangamira inyungu za CNDD-FDD muri CNL. Rero Agathon Rwasa barabona ko umwanya n'umwanya ashobora kuva muri uyo mugambwe, kuko abona ko nawe bamukumiriye bakamushira ku ruhande. Izo mvo rero
biteye ivyo vyose Agathon Rwasa bakaba babona ko ashobora kuja kwihuza n'umugambwe Sahwanya Frodebu hama agaca azosohoka mu bazohigana muri ayo matora. Mu kubona ko rero ashobora kuja muri Sahwanya Frodebu, imbonerakure zikaba zatanguye gutumwa gusiga amazirantoke ku ngoro za Sahwanya Frodebu nk'uko biriko biravugwa. Mu nama ya ONU haraye hashikirijwe icegeranyo gikomeye cane cavugaga ku Burundi, aho abahinga ba ONU n'abandi banyapolitike n'abandi basesenguzi bagiye bakora ubushakashatsi ku gihugu c'u Burundi baraye bakivuze ko abatavuga kumwe n'ubutegetsi batotezwa cane abo mu mugambwe wa CNDD-FDD, akaba aribo bakora ivyo vyose vyo kwinubira abatavuga kumwe n'ubutegetsi cane abava mu mugambwe CNL wa Agathon Rwasa. Kuri ubu ngubu urumva ko vyafashe indi ntera ikomeye cane, aho vyashitse no mu mugambwe Sahwanya Frodebu ngo barashaka gukumira Léonce Ngendakumana kugira ngo atazokwakira Agathon Rwasa, ngo babe bokwishira hamwe kugira ngo bazotorere hamwe umwaka uza mu mwaka w'2025, aho bazoba bahiganwa mu matora y'abashinga amateka na nkenguza amateka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo vyose rero bikaba biteye amakenga akomakomeye cane kuri politike y'igihugu cacu c'u Burundi. Benshi baribaza aho igihugu c'u Burundi kiriko kirava. No muri ico cegeranyo kandi baciye berekana ko ubukene, inzara izura inzara ngaha mu gihugu c'u Burundi yugarije abanyagihugu. Ivyo vyose kuba aho ntaho igihugu kiriko kirava nta naho kiriko kiraja, biboneka ko ahubwo benda kugitembagaza mu manga nk'uko bigenda bivugwa. Abo bahinga ba ONU bakaba baraye berekanye ko ivyo biriko biragenda bishikira igihugu cacu c'u Burundi bishobora kuzogira ingaruka n'ingorane ku banyagihugu, cane abo bariko barataka ubukene n'inzara izura inzara. Tuvuye kuri iyo nkuru rero iriko iravugwa, reka tuje ku nkuru y'uko umukuru w'igihugu yaraye agendeye abanyagihugu bo ku mutumba Busangana, aho ni muri komine Bukeye y'intara ya Muramvya, aho yaciye ahura n'abenegihugu ababwira ko bafise igihugu ciza cane, ko igihugu c'u Burundi buri wese agomba kukinezererwa, aho yari yagiye gutaha icese umuyoboro w'amazi yo kugira ngo bazuhire ibitegwa mu gihe c'impeshi. Ivyo vyose rero biriko biraba, bikaba biboneka ko umukuru w'igihugu naho yavuga ivyo ngivyo, biboneka ko harimwo ikibazo gikomakomeye cane. Abanyagihugu bakaba bibaza ukungene bashobora kuzobandanya muri izo ngorane ziriko zirabera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo vyose birimo biba, abenshi bakaba baraciye bagenda babishikiriza, ariko umukuru w'igihugu ntashake kwemanga ko Burundi bukenye. We mu madisikuru n'amajambo abandanya gushikiriza akaba yemanga ko igihugu c'u Burundi ari igihugu gikize cane. Ivyo vyose abenegihugu bakaba bariko barataka bitewe n'ibiriko biragenda bibashikira. Amakuru rero tukabandanya kubatohoreza, tukazomenya ukungene ivyo biriko birashika ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu ico ashobora kuzobivuga ko, niba azobiheba akavyihoza ntagire ico ashobora gushikiriza, mu gihe abenegihugu bariko barataka batakamba ko ubukene, inzara izura inzara ngaha mu gihugu vyishe abenegihugu, mbere kandi na kigoyi itaretse.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa n'agahwane.